Ikaze kuri mwebwe mwese mwateramanye na televiziyo Isanganiro muri ano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Abarimyi b'ibigori bashoye umwimbu wabo mu kigo kijejwe kwegeranya umwimbu anagesa bariruhutsa kuko amafaranga angana miliyaridi 27 z'amarundi bari baheraniwe bayishe nkuko byategetswe n'umushikiranganje wa mbere muraja kubikurikira muri ano makuru. N'abanyagihugu bo muri Gacimbirika buseruko quartier ya Mugoboka ya kabiri basaba hishira hamwe regide zo kubarosa amazi meza bidoga ko kuva agace babamwo kadutse nk'imigaga miringoti y'amazi yaciye cikagurika bituma babura amazi muri ako gacimbiri kose. Ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dase kubaha ikaze muri ano makuru. Abafaranga angana miliyaridi 27 z'amarundi yari aheraniwe abarimyi bashoye intete z'ibigori mu kigo anagesa ngo yararishwe nkuko byari byategetswe n'umushikiranganje wa mbere byemezwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo aho amenyesha ko ku matoni ibihumbi 25 bari biteze ubu bafise umwimbu w'ibigori urenga amatoni ibihumbi 33 bikaba bitegekanijwe ko iryo sekeza rizorangira hagati mu kwezi kuza kwa gatanu. Joseph Nduwimana amenyesha ko igikorwa kiriko kigenda neza muri kino gihe tumukurikire. Igikorwa cyogeranya umwimbu w'ibigori mu gihugu kiriko kiragenda neza. Ubuye turageze mu matoni 33 birenga bimaze kwegeranywa kandi igikorwa kiriko kiragenda neza aho tubona ko hariho nk'ububiko burimo ibigori byinshi twatanguye naho nyene igikorwa cyo kwimura uwo mwimbu tujana mu bubiko bwiyaguye imigwa mikuru imwe y'intara nka Gitega, Ngozi, Tankuzo, Bujumbura gutyo kugira ngo umwimbu twegeranije ushobore kubikwa neza mu buryo nyabwo bushimishije bwotuma atangorane izo ntete z'ibigori zogira. Tugitangura isekeza twari twiteze kwegeranya amatoni 25 mugabo biboneka yuko umwimbu w'ibigori mu gihugu wabaye umwimbu mwiza cyane. Kiriya gihe umushikiranganje wa mbere yagirisha inama hari miliyaridi 27 z'abari baheraniwe kandi izo zararishwe mugabo kuva kiriya gihe tumaze kwegeranya itoni 29 zirenga mugabo uye turamaze kwegeranya itoni zirenga 33 yuko kiriya gihe naho abari baheraniwe barishwe kubera hari ibindi bigori byagiye biregeranwa hariho n'ubuye abageraniwe tukiriko turariha kubera kuva ico gihe ayo mafaranga twayatanga hariho ibindi bigori byinshi bimaze kwiyongera kuvyo twari tugeze kico gihe. Nta ngorane tuzogira zo kuriha abo twakirira ibigori turacasigaje umwanya utari muto wo kwegeranya ibigori kandi umwanya wo kuriha abo tumaze kwakirira ibigori uracariho kandi n'uburyo bwo kubariha nta ngorane uzoboneka nta mungenge dufise zuko hogira abo twarakirira ibigori batazoriho. Mu byo turiko turakora nta matax ari abantu bose baba baragize ivyo byo gutangisha amatax abariko bagira ibitari byo twebwe nta vy'amatax birimo turagura ibigori nkuko twabwiza kubigura gusa nta vy'amatax birimo mu byo turiko turakora. Nari nabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru. Abanyagihugu bo mu Gacimbiri busekuro quartier Mugoboka ya kabiri basaba ishirahamwe regide zo kubaronsa amazi meza bidoga ko kuva Agacimbiri babayemwo kadutsemwo imigaga imiringoti y'amazi yaciye nayo ivunagurika bituma bataronka amazi meza mu Gacimbiri kose. Edouard Nizigimana umuhuza muri ako Gacimbiri yemeza ko atanima irangwa mu mabombo rusangi 9 ari kuri ako Gacimbiri batinya kwandura indwara zifatiye kwisukurike bagasaba ababijejwe gutora umuti w'ico kibazo. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Do Oreb Ingabire. Kubera imigaga yateye
agatuma n'amatuyo yahora ashikana amazi ngaha yaciye acagagurika. Ako gacimbiri katagira amazi gafise amabombo rusange 9 ahurirwa ko n'abantu baba ibihumbi 6 nkuko bisigurwa namwe mu baharongoye. Kuva hadutse ikibazo c'imigaga yaturura isi muri ako gace, imiringoti kwiragiza amazi muri ako gacimbiri yaramenaguritse, bituma ayo mabombo yose ataronka amazi. Ngo kugira baronka yo kunwa bagira urugendo rw'ibirometero bitari musi ya 5 bagana muri zone Muyira ahari amazi, bagakoresha amasaha arenga 5 kugenda no kugaruka. Ikibaba kuruta ngo nuko ayo mazi abashikira zimvye nukubera imigaga yateye agatuma n'amatuyo yahora ashikana amazi ngaha yaciye acagagurika. Ubu kuvoma turatuma nk'umuntu avuye ngaha abishoboye akaza kuvoma kumuyira barashobora gutanga hafi y'ibihumbi 3 ndetse birenga ku bido kuronka ivyo bihumbi 3 na ration nibiki wibaza yuko ari vyoroshe ntibitworoheye. Utagira ayo mafaranga ibihumbi 3 yikora kuruzi ntahangwa. Nka jewe sinishoboye gushaka kumuyira kuvoma yo mazi kandi ndi ntaho nikora, ndi umwe mu rugo n'abana 5 kandi abo bana bariga byashaka kagenda batafunguye bakagenda batiyoze nkagenda baruka ko kuvoma ntahangwa tugatekesha hama tuhonda tukayanwa ko bisaba ko leta yo tugarukirako. Batinya kwandura indwara zifatiye kwisukurike. Edouard Nizigama umuhuza muri ako gacimbiri asaba bijejwe kubaronsa amazi meza. Muri aka gacimbiri kabisekuru hariho amabombo 9 niyo yarasanzwe ariho. Umuhora w'amazi wava hari ya ruguru ahantu bita hari kumuyira. Ndakuvuga yuko uwo muhora wamanukana amazi ku mutuba sororezo wose. Aho rero habereye irisanganya iyi misozi igatindagurika, amatuyo yaciye amenagurika yose, imisozi yarimutse n'amatuyo acarimuka acaravunika. Ubu rero nta mazi bace bayugarira hariya kuri source aho twayakura. Dusaba yuko Regidezo n'ubundi yogaruka ikaza ikadufasha ikadukwirikirana kugira ngo abasigaye ngaha batararonka iyo bahungira turonka amazi yo kunwa. Kuko urabona ntahangwa iri kure nayo iri mu bucafu bwinshi benshi baragenda kuyavoma. Ejo rero korera ishobora gufata abantu kandi imigaga nayo yari yadusize. Agacimbiri ka Bisekuro gaharugwamwe ingo zababa 1500 nkuko bivugwa namwe mu batware baho. Arakoze mugenzi wacu Dore Bingabiri no makuru tebandanize mu nuko bw'igihugu ayi barabara ry'igihugu nimero 3 rigeramiwe no gucika na cyane mu kiyaya curuzi Murembwe mu manuko bw'isagara ca Rumonge ni nyuma yaho ugo ruzi guzuye ruca wicira inzira muri go barabara bitumwe n'imvura nyinshi yaguye muri ako gace kuva mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatatu bakoresha iryo barabara bakaba bari mu mwiheburo. N'inkuru twaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Inyuma yo kuzura mu gice c'ubuseruko bw'ibarabara ry'igihugu nimero 3 mu kiyaya curuzi Murembwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu amazi y'ugo ruzi yahavuye yicira inzira mwibarabara kugira ngo abandanye atemba. Mbere no ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ibintu bikaba byari bikiruko. Abakoresha iryo barabara bavuga ko ivyo bitari bikunze gushika bagafita amakenga kw'iryo barabara noneho rigiye gucikira muri ako gace. Abanonosoye ibijanye n'inyubako twavuganye bavuga ko ayo makenga yumvikana ariko ngo agahengwe koboneka hamwe bitobandanya. N'ababa mu manuko bw'igisagara ca Rumonge barasagirijwe niyo myuzurira y'uruzi Murembwe nico kimwe nibohero rikuru rya Rumonge benshi bita ku Murembwe aho iyo myuzurira y'uruzi Murembwe ifatanye n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika bibangamiye iryo bohero nk'uko abarangurira imirimo hafi yaho babivuga. Ariko aha urongoye iryo bohero avuga ko atakidasanzwe kihari n'ahatatwemereye gusuzuma. Mu gihe bamwe baganya hari n'abana baciye babonerwaho mu kuza kuroba amafi hampande y'ikiraro c'ugo ruzi Murembwe. Arakoze na mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Inama nkuru y'abashinga ntahe iratera intege abarongozi n'abarundi gushira imbere no gutsimbataza
imico myiza y'ubutungane ukuri n'ubuntu mu Burundi kugurongoye ubwo rwego yabishikirije mu kiganiro yahaye hamenyesha amakuru kuri uyu wa gatatu ngo iyo mico yama ikenewe mu migenderanire y'abantu kugira ngo abantu bashobore guhangana n'ibitera amatati. Adrien Sibomana akaba avuga ko kandi ukubungabunga umuco w'ubushingantahe ari ngombwa kugira ngo igihugu kize gishike kwiterambere tumukwirikire. Ubu nyene turiko turavuga ngaha ntihabuze abantu bariko barafatana bagwana bapfa ibintu bashaka kugiriranira nabi, ntihabuze abantu bariko barashwana umwe avuga ati iki kimeze gutya wundi ati iki nuko. None abo bantu hari igihugu na kimwe kw'isi muzi coronka sentare ibacira imanza bigashoboka? Ico kibazo cibajije inyishu ico gihugu nta na kimwe cyo bishobora. Naco bagifise uburyo bungana gute n'abacamanza bangana gute, abantu mwe nabo babashinga ntahe baguma bakenewe kwamama utuntu duto duto tumwe tudakeneye mbere no kuja muri sentare. Hariho nk'umuntu ashobora kuba yarayashwanye n'umugore hanyuma mugabo bakavuga bati reka rero tubigumize mu ibanga mugabo turondere umushinga ntahe canke abashinga ntahe ivyo bintu wewe baguhanure mazi yarenze inkombe. Ari naco gituma bavuga ngo igihugu kigirwa n'abagabo. Abagabo nabo bigenza nk'abashinga ntahe naho baba batatiwe, hanyuma rero bigatungana. Ivyo rero niko bimeze. Uwo n'umuco kuhava uhavuye naho twemeye ukahava twemera igihugu gipfe mugabo ntituzovyemera kuko ni igihugu caje dutegerezwa kubandanya dufata neza. Ningaha amakuru twe tubateguriye cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira mu gihe byiza aho muherereye naho butaha.